bakunzi ba Kazoza FM ndasuye kubaramutsa ndabaha ikaze cyane mu kiganiro mvura iganiro cama kibabwira ibitandukanye bijanye n'amagara yacu ni iganiro mushikirizwa na Lohita Private Mandikume na muganga Tania Ineza Gahama baramutse akoze cyane Lohita ndaramukije wanywanyi w'ikiganiro mvura n'ingene ndashimira kwa mufite gutwi kuri kwa gatatu tubibutse yuko tukiri muri gitugutu ya turi mu kwezi kwa gitugutu mu gifaransa cyitwa Octobre Rose ukwezi kwahariwe kurwanya no kumenyekanisha ibyerekeye kanseri y'ibere rero hari byinshi twagiye turaganira muri kuno kwezi twaravuze ibimenyetso turavuga abakarigwa turavuga ingene umuntu kwifata hari ico yikese n'ibindi nkuko muvyumvise uno musini wa gatatu wa nyuma w'ukwezi kwa gitugutu twayemereye yuko tuzokumva intahe y'uwagwaje nyine vyagenze kugira ngo hagire ico bibigishije kuri no musire dufise umutumira adasanzwe muri studio zacu ni Douce Clémentine Ishimwe tumuha ikaze mwakoze cyane Lohita mwakoze kunyabita muri iki kiganiro rero mukanya isase ca twinjira mu doni tujya kino kiganiro no munsi wahariwe intahe gusa ndasuye kubaha ikaze nababwiye yuko twumve intahe kumbura atubwira ko ari we byashikiye canke yagwajije umuntu byose turavyumvira muri kino kiganiro Clémentine Douce ndaguha ikaze mbega byashikiye wewe byashikiye uwo muvukana mu kibano vyagenze gute iyo ngwara yarwaye umuvyeyi wanje yego umuvyeyi wanje mama okay uratubwiye ko yarwaye mama wawe umuvyeyi wawe mbega wotubwira biramvuye iyo ngwara yimenye gute vyagenze gute vyatanguye ryari aho byatanguye ntabyo nomenya ingene twabimenye kwari muri kuno kwezi nyene kwa sensibilisation sur le cancer du sein aho numvirije inyigisho za association uzima hanyuma hariho utuntu amasinye berekana abantu bagwaye cancer du sein dusinye ugenda bararaba hamaca ndabona agasinye kamwe gasa nako muvyeyi wanje afise hanyuma nuko rero yimvire peut-être nibyo kandi sinari sûr cyane ndabiganiriza umuvyeyi namwe tugende kwa muganga turabisha ako kantu mugasi namubwiye ati iyo sanga ari cancer ariko namubwiye ati tupfe kugenda kuko ari ahantu ariko baragisha dépistage gratuitement ari kuri Tanganyika Care hanyuma duca turagenda kugisha dépistage rero batubwiye yuko ako kantu koba ari cancer du sein mbega bibabwiriye ngaha mu Burundi ni igipimo canyarutse mwabimenye binyarutse vyagenze gute twabimenyeye no ivuga yuko kubimenya exactement hari igipimo citwa biopsie babanza kumugirira ico ntibakimugiriye uwo munsi ariko uwo munsi baratubwiye yuko ako kantu gashobora kuba a 95% iyo ari cancer du sein rero bamaze kwitubwira gucyo twaciye twihuta kurondera aho twogirisha ico gipimo citwa biopsie yego nico caciye rero cerekana neza ko ari cancer okay muratubwiye ingene mwamenye kanseri y'ibere ingene umuvyeyi wawe yamenye mbega muri ico gihe yaciye yifata gute vyaciye bigenda gute kayi umuvyeyi wanje special nukuri we ntabwo wayagize antuka ivyo yatwereka ntabwo wayagize abagira ubwoba ni twebwe abana biwe twebwe umuryango kuko urazi wumvise ico kizina cancer mvumenga umuntu arapfuye tuzi ko umuntu agwaye cancer acapfa hasigaje imisi mike tuzi nyene cancer ni sinzi we rero ntiyagize ubwoba cane
we yabandanije yimereye nkuko yarameze twe nitwe twagize ubwoba hama none watubwiye yuko hari akamenyetso wabonye muri aho wari kurigira usanga mikafise mbega ico kimenyetso cari cahe yarakimaranye igihe kingana gute alors ico kimenyetso kari akantu kagafusete kari mu kwaha igihe yarakamaranye ntavyo nzi ariko jewe nakabonye nibaza ko au début y'umwaka nari nakabonye mugabo sinarinzi carico nabwiye yuko maze kubona njya amasinya uzima yerekana mu gihe cya sensibilisation sur le cancer du sein niho nakabona kandi nkaba nibuka yuko umuvyeyi wanje yakunda kuvuga ngo nagafosete ngo Imana yamuhaye rero nako nyene kitwa fosete muri ayo masinya hari agasinya kitwa fosete okay hama apart kubona ugafosete mbega yarababara ibere vyagenda gute nta bubabare yarafise nta bubabare namba yarafise nta kumeneka umutwe nta kubabara ngaho muri ako kantu kuko tukikabona twaguma tumaze none ahantu urababara wabaye iki atubwira nta na kimwe jemeze neza gana akantu kizanye uko nyene nukuri ni n'umuntu atakunda no kugwara nta bubare vraiment yarafise yego twumvirije muganga Tania ineza gahama kuri Intahe igice nuvuga kinini amaze kutubwira kuri Intahe yiwe yatubwiye yuko atababara kandi warabitubwiye no mu uherutse yuko hari ibimenyetso biza mugabo ukababara mu nyuma bega nuko vyama biri kuri bose si ko vyama biri kuri bose ariko benshi niko bigenda nkuko twe twavuze uherutse kanseri y'ibere n'ingwara umuntu ashobora kugendana igihe kitari gito kandi ntababare ugasanga uremeranya imyaka 2 3 4 5 ariko atakimenyetso c'ubabare kiba gihari rero muri ico gihe igiheza kikagukiza ngo ukashobora kumenya iyo ngwara kare uca ukayikeka kare ni kumenya ibimenyetso ni kumenya ibimenyetso vyayo ko urumva yuko yavuze yuko ako gafosete n'ivyo nsijya ari rya mbere mu akabonye kandi ugasanga no muvyeyi si rya mbere akabonye mbwa kumbura ukagira ati aka nagafosete ni nkuko umuntu ashogira agafosete kwitama canka handi hamukavuheza ngo ni ibintu bisanzwe ni nkuko ushobora kubona imitsi iranze kibaza ngo ni ibintu bisanzwe ni nkuko ubona ikindi kimenyetso biga twagiye turavuga akuruko ugasanga ahindutse gato ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe kuko ntubabara rero nico gituma biki bimenyetso birakenewe cyane kubimenya birakenewe cyane kumenya uti agafosete kwibere kerekana ko hari kibazo imitsi iranze umwere uhindutse ibere ryahinduye ubunini canke iforoma ibere riko risesa ibere bigemenyetso turakeneye kubimenya kugira ushobora kuvuga ati kumbura iki kintu ntikimeze neza kuko iyo mva iyo atamenye ivyo bimenyetso n'undi mwaka wari gushobora guhera ndundi mwaka ugahera ukazosanga bagiye kwimenya imeze gushika kure donc nico gituma ari vyiza yuko umuntu aza arisuzuma icaka birumva iyo ariko aravuga ikintu cafashije nuko vyahuranye no muri uko kwezi kw'icumi aho usanga ari ikintu kiriho kiravuga hari amahirwe ugasanga nk'ubu nyine nk'uko turiko turabivuga yuko hari ibintu vya kanseri y'ibere umva bigahura n'ico gihe ugasanga umuntu biroshoka aja kwa muganga ahubwo nawe mfise akabazo mbega vyaroroshe kumusigurira yuko yoja kwipimisha kandi atababara kuko kenshi turazi ko abantu kenshi mu Burundi usanga tutaja kwipimisha atababara dufise mbega vyaroroshe ko umusigurira yuko uja kwipimisha kumbure ushobora no gusanga ari ibintu bishobora kuba bitwara n'uburyo kandi wumva umeze neza urakoze cyane k'ico kibazo kugira d'abord je mbonye yuko ako gasinyi gasa nako mu mafise d'abord je kuvyakira vyarangoye hanyuma kwiyumvira ingere no bimubwira nayo nukuri byari sinzige no kubwira vyarangoye cyane kuko ifale ko niyumvira façon ndayimubwiramo bitamutera ubwoba ndambwiye ngo ni cancer kuko ni namubwiye ngo ni cancer azovuga ati urazanye ibindi bintu yari guca nabireka rero naravyimviye rimwe kabiri hanyuma ndamubwira nti nca ndabona ku masitati y'umuntu yashize ku masitati yuko kuri Tanganyika ke ariko aragirisha dépistage
kwagusa umva ico kintu mvuze c'uburyo nabonye kari kwagusa tireka rero ndamubwire tuzogenda aho hantu bagirisha dépistage kandi c'est gratuit reka tuzogende ndagutware bizomara umwanya mutoyi nawe mbwiye ntibizimara mu kanya gatoyi kuko urabona abavyeyi bariko biruka muri vyinshi akanya wema naramusupiyantuka vyamaze imisi ndayimubwira buhoro buhoro ndagusavye tuzojane nukuri sinzi ifare yuko ndonka strategie nyene nziza kugira ndamusigurire katagwaye cancer ngari kuja kwipimisha kandi ari kwagusa kandi azovayo ari hasuye yuko atayagwaye rero ntibyari byoroshe hanyuma umviye niyo facteur yuko byari biri gratuit navyo nyene vyarafashije yuko ashobora kugenda kwipimisha twarabonye ko hari ibipimo bitandukanye umuntu ashobora kumugirira iyo agwaye kanseri iyo biketse ikintu ibipimo vyo gufotora vyo kuraba indani none mbwe mwabashe kubagira ibipimo ibihe vyatwaye nk'umwanya ungana gute kugira abashobore kuhakorera ivyo bipimo mwarashitse hama ni kugira abantu bumve nk'umuntu yiketse avuga ati none noca nitega iki gikurikira d'abord twaraburanye n'umuganga arakabona ako kantu hanyuma niwe yaciye atubwira ati nimugende kugira twese kugira ngo ibyo ndiko ndikeka tumenye ko atari ivyo tumenye ako kantu yuko kuba ari cancer canke ari akantu nyene gasanzwe genda ugirishe ibi bindi bipimo uwo munsi nyene cha turagirisha ibipimo ngaho nyene kwitanganyika ke nibaza cari igipimo mammographie hari baramugiye na ecography ndibaza nimenga bamugiriye ibipimo bibiri rero iyo mammographie niyo yaciye yerekana yuko evidemment hari ikintu mugabo bikeka cyane kari cancer ngifuko cha tugenda kugirisha iyo biopsy iyo biopsy rero ngaho Tanganyika ke ntibayikora twace turondera rero ahandi hantu bayikorera barayimugirira nashaka kwibutsa reka dukurikirana biopsy twari kwayivuze ubukurikira biopsy ni igipimo aho bafata akamanyu gato kantu hagwaye mu mubiri bakagatora bakoresha urushinge hama bagaheza bagatwara muri laboratoire kugira barabe ico kintu cyo kuko nkuko mubyumva hari ikivyimba umugabo ari gushobora kugira iyo biopsy aho kavyimba umva umuganga yagakoze karakumva hama bafotoye barakabona ko gahari ariko bari gushobora gupima bagasanga hariho n'ikivyimba gisanzwe kuko ibivyimba byose bigiye muri cancer bigiye mu ibere ntibisigura ko bibaye cancer abantu bagira nodule ari bena ugasanga ni akavyimba gasanzwe karaguma gutyo ivyo rero ntushobora kubimenya mu gihe umuntu atagize biopsy cyo kintu ca biopsy nico regeze kubwira yuko ni kanseri canke si kanseri ariko nkuko muvyumva wewe yahavuye asanga ari kanseri kubera karatubwira ingene bagwaye yego rero amaze ugira biopsy naho baheza bakubwira ko ari kanseri hama umuntu agatangura kwivuza beka ntibaba baramubwiye nk'igihe kuba kamaze ukavyimba ntavyo babona mu buvuzi oya nivyo batubwiye hama twarize muri kino kiganiro mvura nyene imigwi y'abantu bakarigwa yarigabuye nka imici 9 ibiro inzoga itabi ibintu byinshi ngira muganga Tania ineza gahama yo bitwibutsa mbega mu muryango yari hari vyagenze gute no wa mbere yari ifashe hari ikintu cyo baravugiye mu buvuzi ati cyo bacavuye kuri iki imyaka tu ibintu nk'ivyo sinzi ko ari uwa mbere bifashe ntabyo nzi mugabo niwe wa mbere tuzi muri famille niwe wa mbere bavuze yagiye kwipimisha barasanga afise ya cancer nta wundi mu muryango ni abatante ninde nta bandi bantu bwayigwara nta nindi ngwara we yari afise watubwiye mbwa katakunda no kurwara ntiyakunda no kurwara yego ico kintu kenshi bone baravuga yuko iyo mufise umuntu wo mu muryango yagoye kanseri y'ibere cyane cyane akiri muto kwa niho bashoboka ati peut-être niho kumbure niho hari biva kuri ukuntu miri yacu iteye ariko kenshi nko ku muntu ayigwaye ari umuntu akuze
kenshi usanga kumbure biba vyavuye ku myaka n'ibindi cyo bituma bavuga ati nubwo iyo kanseri bayihanahana mu muryango nimba ibihugu vy'Iburaya baravuga ko ibice 85% kwijana 85% by'abantu bagwara iyo kanseri y'ibere ata muntu n'umwe baba bafite mu muryango yayigwaye kumbura shaka ko bafise cyangwa nta n'ivyo bamenye kuko gasanga abantu bahitwe nitano n'ibindi canke bagiye bakirekare cyangwa gasanga ntavyari bihari urumva rero ntibisigura yuko udafise umuntu mu muryango yayigwaye ntibisigura ko ubona udashobora kuyigwara uretse mbwa yuko iyo mufise umuntu cane cane yigwaye kiri muto uja mu bakarigo kurusumza abandi kuri ico nyene baruze mgangatanya wo shaka kuca ubibutsa ibintu nyamukuru bikunda kwibonekeza cyane biva kuri kanseri y'ibere apart ivyo vyuko mu muryango yabayeho canke kuyigwara ukuze twe twabivuze mu kiganiro ca kabiri twagize twako tuvuga imigwi y'abantu bakarigwa kurusha abandi impanamizi kanseri ita ma facteur de risque bivuga ko ari ibintu bivako ahubwo ni ibintu bituma umuntu bamwe bakarigwa kurusha abandi nko kuba umugore twaravuze imyaka twaravuze ibintu bijanye n'ingene wagiye urabona amaraso abantu babonye amaraso bakiri bato canke abantu baciye batevye canke abantu batigeze bibungenga canke abubungenze bakuze canke abantu batigeze bonsa twaravuze ubuvyibuhe ko bushobora abantu banini caca niyo bamaze guca ko bashobora kukarigwa kurusha abandi turavuga ko inzoga n'itabi navyo ni biri mu bintu bishobora gutuma umuntu akarigwa kurusha abandi twaravuze kutagira sport canke kubusanzwe ukunda kugwara ingwara zo mu mabere zindi nk'utuvyimba dukunda kuza ko tuvyimba gusa kanseri mugabo abagwara kenshi tuvyimba bakarigwa kurusha abandi canke kuba ufise umuntu mu muryango yayigwaye muga ivyo vyose nubwo tubivuga ntibisigura yuko ngo nimba hari kimwe canke kiriya wumvise bisigura ko uzoca urwara bisigura gusa uri mu bakari gushaka gufata canke ntigufate ariko kandi bisigura yuko kubera ngo numvise ngo muri iyo liste ntarimwo ngo rero ngo sindimwe mu bazigwara kubera nk'imyaka yo nta numwe Imana iduhezagiye ushobora kuramba ugasanga ukuntu uri kuraramba harashaka kuvamwo ukuntu umuntu usanga utagifise ubwo ubasha ko kubona ikintu kitari ko kiragenda neza ugasanga warwaye tubandanyije rero n'intahe ya Douce Clémentine watubwiye ingene mwabimenye ingene babapimye la suite vyacu bigenda gute yivuje gute vyabandanye treatment yayo byagenze gute gushika kuri no munsi mbega haciyeho ikihe kingana gute nabwiye yuko twemenye mu mwaka uheze muri iki kiringo nyene mu kwezi kwa 10 twaciye twihuta bamaze kumubwira yuko ashobora kuba ari kanseri twaciye twihuta kumukoresha ico gipimo biopsi rero turarindira inyishu barayiduha bamaze kuyiguha tugenda kuraba muganga yakurikiranye vya kanseri oncologue nawe agaca kubwira amayandi ma examen akakugira ama examen kugira aratazi indi ngwara urwaye kugira amenye traitement bazokugirira hari n'ibindi bipimo bakugirira kugira amenye kanseri yariyo stade yarigeze ko ivyo byose ni bipimo nene bitari bike muca murinda gukoresha hanyuma acaratangura rero traitement ntivyatevye cane gutangura traitement yarayitanguye ntivyari vyoroshe ariko umuvyeyi vraiment yavyifashemo neza abari bafise ubwoba barabana n'umuryango wewe ntabwo yarafise morale yego hanyuma iragenda neza traitement iraba hanyuma umva harabaye chimiothérapie hama après baramugira chirurgie barakurayo ryabere ariko mutahure yuko bose atakura mu mabere hanyuma après aragira radiothérapie yego hanyuma unyageze ku yandi ma injection nyene bamukorera ni Burundi yego mvuga yuko ameze neza biriko biraza ega ikarasubira gutora umva hariho n'ibindi bintu bica biza après amashimyo imishatsi kagenda inzara zigasukuntu ariko ivyo byose ndiko ndavuga ivana n'umuntu ni bose ntibacagira ntibaca haba ama effets secondaires hamwe bose unye
nukuri novuga yuko ari kamera neza yego ari mu akasubira mu mirimo yiwe ya kera je nari nifuza kumubaza Douce kuko mva nka twiga abaganga hari igihe kenshi tukumva twese nzi ko ari kuba ari ibintu tuba tumenyereye mbwa hari igihe tuvuga imiti tukayavuga kuko twayize kandi ngira tuyibona kenshi ugasanga umuntu aravuga ngo shimyo ukayivuga turavuga shimyo ukavuga ibintu bitandukanye mu ugasanga kumbure hariho ubundi buremere bizanana ico ni igihande c'abaganga ariko ugasanga ku gihande naho c'abantu bandi ugasanga nabo umva hari twe twifata nk'imisa suga ko ngubisanzwe twiswe babaza mu ugasanga kwa twivuga kenshi kirateba kikaba nk'ijambo nyine kidafite gaburemere mugasanga kindi gihande hari abandi nabo batinya cyane abantu namatara bo kwa muganga bumvise shimyo bakumva ubwoba bakumva umengano umuntu biramuhitanye mbega mwebwe nk'abantu mwabibayemo mwobisigurira gute umuntu atanakimwazi nk'umuntu yumvise n'umusuku umuntu wiwe agira atangure chimiothérapie yotahura ko ari iki canke umuntu agire yumve ngo hazogera igihe bashobore kumukura ko ibere umuntu yotahura iki yo kumva yuko ivyo vya chimiothérapie n'ibintu ari biki muri rusange mu majambo make umuntu yundi yokumva chimiothérapie uko nagerageje kwitahura biza kwica ma cellule cancéreuse rero nkuko bivuze bakubwiye ngo shimwe umuvyeyi wawe yatanguye kugira ama chimiothérapie twakuze tubona nambari mu mafilme ukabona umuntu nta magara kigira imishatsi yaragiye umuntu nyene agasa nk'umuntu umenga agira fever ariko chimiothérapie ni urugendo vraiment si rutoyi ariko ni urugendo ubwo rugendo ruzomufasha gukira rero chimiothérapie ni serum bagutera nandi numva nkigenda vuga ati yagiye gutangura chimiothérapie n'inzi n'ikintu bamutera none nyene ama effets secondaires ugacabona yamishatse gutangwa ko niguye nibaza kari ikintu buno nyene acagira ama effets secondaires ariko imbere yaho bari batubwiye ko haraza ama effets secondaires kandi atandukanye hanyuma atangiye chimiothérapie nkabona ni serum bamuteye kandi abahimutera ariko aratera inkuru n'abandi bari kumwe n'abandi bagwaye cancer bagatera inkuru hama tugataha ubugu murindire yuko ya effets secondaires citangwa nyene ariko suko n'ibintu bigenda biraba buhoro buhoro biratandukanye ku muntu n'uwundi hari umuntu nyene bica bituma agira ikigabasha uvumisa hari iyo mishatsi gatanguruka bavako buhoro buhoro ubuntu tuntu duke tuvako buke buke wowe nyene ugatebuka decide ati nuko hadasa naha reka ndayikure ko yose ako irinda riravako yose urumva umugwayi aragira ama effets secondaires ashobora kugira ama effets secondaires mugabo ntamara arashobora kumara nka une semaine bivana n'umuntu n'uwundi umuvyeyi wanje vyamara nka une semaine hama indi semaine akaba ameze neza no kuvuga agashobora gufungura vyaramwafeblisa ariko après agashobora gufungura agashobora no kuvoyaja ivyo amatraitement yose we yakoreye mu gihugu c'u Rwanda no kuvuga yuko yashobora kuzaraza mu Burundi rimwe yumva amerewe neza kaza mugabo si tukaraba ntazi kenshi ni mu mishe gose urumva iyo chimiothérapie ni ikintu kiremere hanyuma hageze kuba mukura hibere naho mwavyakiriye gute ubwa mbere mwumva yuko bashobora kumukura kibere twende nakubwiye yuko byagora cyane abana twumva umenga nta yindi option none ihari batazinze kumukura ibere kumukura ibere twumva umenga iyo chirurgie ni ikintu gikomeye cyane kumukura une partie de son corps kwiyumvira mbega azameze gute après twende twari dufite ibibazo byinshi ariko we nta n'ikibazo yari ifitiye avuga ati bikureko none hasigare y'ibintu ntazi yuko bizonyica bikure nta kibazo nukuri yarabaye ntivyabaye ibintu ntivyamaze umwanya munini hagiye kumubaga agaruka nyene ryabere bari kuyeho kandi agaruka atera inkuru avuga wewe yarana no kwitwa ko
yararyoye kuko yumva hari urugamba nyene yatsinze rero tutwaguma dufise ubwoba mbega apre bizogenda gute c'est vrai que umufise nyene umufise ubwoba ariko wewe ntabwo yari afise hanyuma c'était pour son bien ubameze neza bon ntarashobora hariho amasutien y'abantu baciye amabere ntarashobora kuryambara neza nta n'ibyo yumva akamaro aracatinya buhoro me aravuga ati sije nzobona ndatanga iminsi iza nzotangura ufite hari abantu babaca amabere bakambara amasutien nta n'ibyo umenya ko bagize babaciye amabere urakoze cyane Douce kungene tusiguriye kugira abandi bantu bavyumve kuko hari igihe tuba turiko turavuga kanseri y'ibere ugasanga ikintu ca mbere batubaza ni umva ni yarwara bazoca mu cibere ugasanga n'umuntu aratinya no kwiyumvira no kwivuza kuko yiyumvira ico kintu gusa cyo gucibere ariko numva umenga ni vyiza ko twohindukiza amaso yacu ukiyumvira none umuntu yobaho afise amabere yoba hafise ibere rimwe canke iryo bere barekuye ko canke ngo mubona adahari kuko kumburengiranye kubera nk'abantu tamenyereye kuganira ibintu vyerekeranye ku guhinduka k'umubiri igihe umuntu twovuga ngo uko atamenye kuganira ivyerekeye ubumuga ariko nubwo numva atari n'ubumuga kuko nta kintu na kimwe c'umuzangamisi yose kidakunda kuko hariho n'abantu baba barakwiye ko iryo bere rimwe mu nyuma agatwara inda iyo akiri muto mwumva ko akiri muto mu nyuma agatwara inda iyo akiri muto akonsa iryo bere rindi rero nta bumuga buba burimwo gusa kuko ari ikintu umenga twagize tabu ari ikintu tutavuga ari ikintu kitavugwa mu kibano biragoye ingene mushoka ubwira ico kiganiro n'umuntu utambuka kandi cyo ukaca wumva umenga umuntu ntakwiye igituma umuntu akwira aba umuntu ya muntu suko ibihimba byose biba bikwiye canke bidakwiye kuko hariho n'abatagira amaboko canke batagira amaguru canke abuze ikintu ntibisigura yuko atabara abantu ntibisigura yuko ngo abari igipande ntabari igipande bari umuntu akwiye wese gusa ni nkuko ufise ikindi gihimba kigwaye iki canke kiriye rero ko tutubaho ngo tuvuge ingwara ivyo kenshi urasanga bituma umuntu atinya kandi ubwoba ni ikintu kinini mu bintu vyerekeranye na kanseri sinzi ukuntu hamwe mwabigira kugira nk'umuryango kugira ntimutebwe n'ubwoba canke kubera umva imana mu rugendo rutoroshe kugira mushobore guhana ingufu d'abord ubwoba buva kuki ubwoba buva kuri iryo jambo kanseri iryo zina kanseri hanyuma ubwoba bukava no ku bantu baza babwira yo arwaye kanseri yo nta kundi nihangane hari abantu bashobora kubaho imyaka 2 bakaza bakubwira ibyo kuko nibyo bazi yuko umuntu arwaye kanseri nta myaka myinshi hasigaje igihe gitoya hanyuma ubundi bwoba bukava ku kintu cerekeye uburyo kuko wumvise kanseri ukumva yuko bagira muvuze buno nyene tubona amahera menshi edayo niyo ugiye cyubaza n'abandi bantu hatwe twarabajije abantu benshi none byo batwaye uburyo butwatefanya abantu bagaye kanseri aho bari hose nimba bari hanze bari hehe kubera ubwoba turababaza none byace bigenda gute batubwira ibintu by'amahera menshi ucutanga kugira ubwoba amahera mbega azova he bizogenda gute ucumenga ubuzima bwanyu bwose sinzi burahindukiye ariko ibyo byose twabiciyemo umuryango watubaye hafi ababanyi abagenzi n'umuvyeyi wenyene yaravyifashemo neza yarafise moral yarafise ubwoba kuko icerekeye amahera nico yarafitiye ubwoba ariko natwe tukagerageza umuryango ukamuba hafi ukamubwira ati nta kibazo wegenda tuzokuguma hafi nukuri abantu baramubaye hafi abantu ababanyi nukuri abantu bose bari bamukunda baramubaye hafi ubwoba rero buranavana cane no ku bantu nakubwiye amahera siyo ivyo wumva hanze yego
twe urumva twagerageje kumuba hafi twari dufise ubwo ntitumwereke cyane ubwo wadufise hageze ibyo kuvuga iby'amahera twagira uruhande twaca tumbwira ati amahera ariho hama kuri mwebwe mu muryango mbega mwaciye leson vyabahaye niya muripimisha ivyo vya kanseri nguma mwiyumviriza inyuma havyace bigenda gute ku buzima bw'iwanyu namwe tuvuye ku murwayi ico ni kazo ciza kuko maze kuja muri iyo monde hari umuntu aza kubwira ati yo urabara ngaha yo asha nanje ngaha anye uhura n'abantu benshi barwaye amakanseri akabwira ati nanje vyatanguye uko nyene nari mbabara akantu uco wumva umenga nawe warwaye kanseri wumva umenga kanseri yateye umuryango ariko twebwe leso ya mbere twize nuko kwizera Imana ya kabiri nuko kwivuza kare akantu kose ubonye utazi ku mubiri kari bizarre nukujaho kipimisha ukaraba kariko nturinde kumeneka umutwe nturinde kumva ububabare nukuja kwipimisha icerekeye kanseri du sein ubu natwe tuzaza turigira bayita auto examen ukiyumviriza kurumva twarumvise yuko ofete yuko urumva kanseri kumenga ni ikintu kiba ahandi ku bandi bitari wanyu bitarabashikira rero turazi ko kanseri hari ishobora gushikira wari we wese kandi kare twiyumvira kanseri igwara abantu bafungura nabi igwara abantu batagira siporo igwara abantu umuntu agira siporo umuntu afungura neza yitaye amagara y'abandi atigera agwara rero twabonye ko bishikira bose nico kwizera Imana hanyuma kutuviriza abantu ibyo bavuga byose kuko abantu ubumvirije wopfa atari niyo kanseri kwisi kuri ico kintu nyene none wewe wumva nk'ubu kurumva mwe mwarayibayemwo nk'ubu abantu begereye umuntu agwaye cyangwa ugiye gusohotsa umuntu agwaye kwifata gute ugiye gusuhuza umuntu iyumvire yuko agwaye iyindi ngwara none ugiye gusuhuza nk'umuntu agwaye grippe ni kubera ko mu Burundi turadramatiza aje kuraba umuntu yo ngo ujye niyo yahitanye naka byagenze uko agiye gusuhuza yakumbwira ibintu by'abantu bapfuye ngo nujye ngo yihitanywe n'ibi nyene ngo vyatamwe umva umuntu yo kwaposha gute umuntu ase kanseri cyangwa umuntu ariko agwajije umuntu ase kanseri vyogenda gute yobaza amakuru canke nyene yo kwifata gute imbere y'abo bantu je nibaza yuko dufise amatemanyage menshi y'abantu bapfuye ntidufise amatemanyage y'abantu bakize rero ifoko wishiramo yuko umuntu ntagiye gupfa nubwo bo bamubwiye umuganga ati asigaranye iminsi ngaha hari abo twahura kwa muganga bababwiye ati je muganga nabambwiye ko usigaranye hasimu ugasanga amaze nk'imyaka 8 ngaha rero ni kuguma wizeye uwo muntu ugiye kumuraba musubize nk'undi wese nimba urufise ushaka kumusengera musengere akumutera inkuru nk'abandi bose ntumubwire iby'abapfuye umubwire bya pitetse bya abakize ingene bakize hanyuma ntugende kumubwira ngo ibi bintu ntuzuyifungure ngo nibi ntuzuyifungure kuko umwe wowe uba wabyize nimba warabyize aho ni sawa mutabyize twumva abantu benshi ibintu bavuga ngo ikintu gifungure canke ngo none iki kintu ngo kinyo ngo kanseri we musuze nk'undi muntu wese nimba warufise uburyo kuko kanseri no c'est vrai iratwara uburyo bwinshi muhe mushigikire nimba ufise ivyamwa baravuga yuko abaganga barabwira umugwayi ko yofata cyane ivyamwa ivyo vyamwa akugenda umutera inkuru umuvugishe nk'undi muntu hama ni kumuha morale nyene akavyibagira nawe nyene kagwaye nakanyaga ntugende kumubwira ngo none kumubwira ibintu vy'amakanseri kubimwibagiza surtout ukamwumviriza hagi usanga abantu bashaka kuvuga ingene bababaye ingene babiciye umwumviriza umwanya ariko surtout muri ivyo reka akubwira umuhe morale hama mu guheza gato kuri iyo ntaye yawe watubwiye ko wabimenyeye muri sensibilisation mu byo kwigisha ubwira bari ko baratwumviriza akamaro ko gukurikirana inyigisho ziba ziko ziratangwa haba ku maradiyo haba ahantu hatandukanye akamaro nakahe hama usiye jambo tekera bari ko baratwumviriza no musiniriye
akamaro nakahe akamaro ni kamwe ndakababwira iyo hataba ayo masini nabonye uzima ariko irafisha nitwari gufata umenye yuko mama arwaye kanseri ntavyo twari kwiyumvira kuko kari akantu katamubabaza kari akantu gato ubusa akantu k'agafoseti gasanzwe katamubabaza donc iyo bariko baratanga izo nyigisho zirabe zikurikire ntibigutwara umwanya munini hari abantu batinya kuziraba ngo ugiye kurondera ingorane uraziroba nubu ugiye kurondera ingorane Imana iguhaye kubibona kare uravugwa kandi urakira rero no gukurikirana ibiganiro abaganga batanga kuvyerekeye ingwara kuko aho ushobora gusanga tugendana ingwara nyinshi tutazi kubera kutamenya ikibazo ca kabiri nacege narimvuze ati none akajambo uca batekera nk'umuntu yabibayemwo dushingiye intahe ubu batekerera arakihumure cyangwa ko kubabwira ati mwitwara uku mu kurikira amahimiriza nje nobabwira yuko bokwivuza kare babonye akantu karabe hanyuma ubonye gasa ayo masinya sana ya masinye uwo office genda kwa muganga ntugire ubwoba ntucumenga kanseri yigwaye ucupfa oya uyivuje kare par contre urashobora gukira kandi ugakira neza bitagutwaye bwa buryo bwose ari ugenda kwivuza bigeze kure agata ya mahera hanyuma bigahera ukundi ko muga wivuje kare urakira hanyuma ukabandanya ubuzima neza yego tanye muganga yego nashana mushimire cyane nongera namushimira ku kuntu yemeye kugurukira akatuganiriza uko babibayemo kuko sikintu coroshe gushimira cyane kandi turizera yuko ino ntahe hari ubundi ifashije kubera iyi ngwara twarabonye yuko irahari mu kibani wacu rero ni vyiza ko twoza turabivuga kugira ngo ntidutsindwe n'ubwoba bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinya yamwinjiranye rero nimba yamaze gushika nta kindi tuba turi bukore atari guhagarara kugira ngo tubisubize inyuma nashaka no gushimira abantu bose batwumvije muri kino kiganiro muri kuno kwezi yego twari twagwariye kanseri y'ibere nawe akajambo kanyuma dukrotire kanseri y'ibere tuje mu bindi tubasaba baze kutwandikira tubwire ibindi bashaka kuzovuga yego akajambo kanyuma nuko murabona mva twamaze ukwezi kose ko tuvuga muzereke kanseri y'ibere tukona bivuga n'ukundi kwezi twabivuga kenshi ariko nahiwaho guhitamo kwiyumviriza guhitamo kuzuraraba ko hari ikintu kitameze neza n'ingingo umuntu wese yigira kuko nuko bavuze bari gushaka kubona ku kantu katameze neza hama bakakikabusha ugasanga ugiye kwivuza n'ubwiye uripimisha rero nashaka kubasaba umuntu wese yatwumvirije yigira ingingo ko agiye kuza ariyumviriza hagize ico yikeka ayigize inyuma hama no kubiganira kuko kuganira ivy'amagara yacu ntitubigira ibanga ntitubigire ikintu kitavuga kuko n'ibindi turatwivuga reka rero no kuvuga ivy'amagara yacu tuze turabivuga tuze turubahuka kuvuga amagara yacu tuze turubahuka ibintu bitameze neza canke kubaza kuko n'umunsi n'uyu ejo ashobora kuba ari wewe canke umuntu w'iwawe yego turabashimira cyane yego turabashimiye cyane dushimiye cyane na Douce mwakoze cyane dushimira abanywanyi ba Katoza FM batahemukira ikiganiro mvura mu tukwekirana tugiye kubandanya twonga turasaba yuko tugiye gutangura kubandanya byo biganiro twama tubagirira ku bintu bitandukanye nimwibagire yuko hari ikintu mwifuza ko tuganira ko ikintu kiri ku mutima uvuga ati je kino kintu vraiment ndashaka kumenya ico baganga bakivuga ko ntimwitinye muturungikire ubutumwa ku nimero za Katoza FM kuri Facebook canke ku nimero kugira ngo tuheze tukibaganirire kuko turi hano kubgaye murakoze cyane muganga tani murakoze cyane eka tubashimire mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro duhane isango kuwa gatatu uza